uza wumva ngo koresha ChatGPT none. ChatGPT, Gemini, Copilot n'izindi ni zimwe mu mbuga zikoresha ubuhinga bw'ubwenge mvaruganda artificial intelligence AI ziriko zirakoreshwa na benshi mu buzi butandukanye. Mene nka wawundi ati biravumye. Aha mu gihugu c'u Burundi harabagukoresha ku giti cabo, ariko leta ntirashiraho politike y'igihugu igenga ikoreshwa ryabwo. Hari ibindi bihugu birenga 60 vyamaze gushiraho intumbero zigenga ikoreshwa rya AI. Mu gihe umukuru w'igihugu yamaze gutanguza imbona kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu 2040, Uburundi igihugu giteye imbere mu 2060, kudakoresha ubwo buhinga bwoba ari uruhombo. Ariko none ni gute ubwo buhinga mvaruganda bwokamishwa? Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no Musi. Amahoro, ni David, nizere ko mumeze neza. Tubanze dutahure icari co AI. Mu buryo bworoshe gutahura, AI ni ubuhinga ngurukana bumenyi bwigana ingene umuntu yiyumvira canke akora. Ubwo buhinga bwo nyene bugenda bukarisha ubwenge bwabwo biciye mu kwiga, kwibuka, ico twokwita kwiyumvira, kwikosora no gufata ingingo nk'uko umuntu asanzwe abigenza. Ubwo buhinga bukorwa n'umuntu, bugaca bukoresha amakuru yose bushobora kuronka kuri internet, maze bugashobora kurangura neza kandi mu kanya isase akazi bwagenewe. Ubwo buhinga rero bushobora gukoreshwa mu buzi butandukanye, haba mu mabanki, kwa muganga, mu bandikisha imashini, mu mahinguriro n'ahandi henshi. Niho uca wumva hirya no hino abantu bavuga ko bafise impungenge ko ubwo buhinga buzobatwara akazi. Uno mwanditsi wa yagati tumere magabo kwikoreshwa ry'ubwo bwenge mvaruganda, ngo ubwonko bw'umuntu buzosanga bwanebwe kwiyumvira bisubira inyuma. Nico gituma rero leta ikwiye gushiraho umurongo ngenderwako bita roadmap wogenga ubwo buhinga. Hoba ari kugira ubu buhinga buzana ivyamwa vyiza aho kuzana bibi. Uwo murongo wotegekanya nk'ingene hakorwa ubuhinga bwa AI buhuye n'ivyo Uburundi bwipfuza mu iterambere. Na cane cane ko kimwe mu vyo AI ishoboye ari gufasha mu kongereza umusaruro yamara ikagabanya abakozi, bishobora gutuma ubushomeri bwiyongera. Ho kugururwa kandi ikigo co gushiraho bishasha mu gisata ca AI Hub d'Innovation mu ntumbero yo kuzana ubuhinga bushasha bujanye n'igihe. Muri iyo ntumbero nyene hoba kugururira imiryango abanyamitahe kugira ngo bashigikire iterambere rya AI mu gihugu, nk'uko bihanurwa n'ikigo ECDPM citaho iterambere rirama ku migabane ya Afrika na Buraya. Ariko aho hariho ikibazo. Icegeranyo cakozwe n'ikigo mpuzamakungu gikora ubushakashatsi kwikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ICT Works casanze muri rusangi ibihugu vya Afrika bititeguye gukoresha ubuhinga bwa AI. Vyinshi ngo nta mategeko agenga ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi muri rusangi bisanzwe vyifitiye, tube turarekana AI. Ibihugu bine gusa ngo nivyo bifise indinganizo strategy igenga ubwo buhinga. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Uburundi ngo buzorungika ingabo kugarukana amahoro mu gihugu ca Haïti mu gihe cose bizoba bikenewe. Vyatangajwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu i New York ku musi w'ejo itariki 23 Nyakanga, hari mu nama yiga ku kibazo c'umutekano mu gihugu ca Haïti. Muri kino gihe ingabo za Kenya nizo zirongoye igikorwa co kugarukana amahoro muri ico gihugu. Haïti isanzwe irimo imigwi itabona kumwe ibijanye n'intwaro na leta, ni nayo rero ibandanya iteza umudurumbanyo. Haribonekeje n'imiburiburi umugwayi umwe agwaye mpox mu burere bw'ubuvuzi 34 kuri 49 ugize igihugu. Nkuko vyandikwa na magazine Jimbere ngo ku bantu 564 bamenyekane ko bagwaye mpox, 254 bari mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Nayo gushika itariki 15 z'uku kw'icenda abagwaye 269 bari bakize barasohoka ibitaro, 295 nibo bari bakiri mu bitaro. Vyashikirijwe na Lidwin Baradahana
umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya sida mu nama y'abashikiranganji yo kuwa 18 Nyakanga 2024 yabereye Gitega. Ico gihe yarasavye ko hoshinga umugwi mpuzabisata ujejwe kurwanya irananirana yako karanda k'ibihere vy'inkende. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.